nyakubahwa mukuru w'igihugu yaravuze yuko hari amaserivisi amwe hariho inersi yo gukoresha la digitalisation pour débusquer ibintu by'amanyanga bibera muri amaserivisi yari yavuze muri fonction publique n'ahandi. Rero naha turiko turabona yuko umenga hariho inersi yo gukoresha la digitalisation aha mu butungane. Nko muri no nyishu tumva muvuga ngo turiko turiyumvira kwitorera umuti, donc ntimuraja no muri phase yo gutangura gutora umuti, muri mu kwiyumvira. Nukuvuga si vyejo si vyahijya yejo, nukuvuga ko harimo ini resistance au changement, nico bisigura ngaha. Turiko tuyumva gutora umuti biciye mu gutunganya ubuhinga bugezweho bwo gushira impapuro muri archivage physique moderne et la digitalisation. Muracana mu vyiyumviro, none reyerema ibi bizoba aja en pratique byari, kuko ibi nivyo bitorera umuti. Najya amadosiye muzamo ngo yatakaye ibintu nk'ivyo, abantu kabura amadosiye yabo kandi aba ari ngaho yaratanzwe kuko vyategerezwa. Nagamazina kwa mushikiranganje reyerema muzotangura ryari, muzova mu vyiyumviro ryari, mutangura ryari. Akabazo ka kabiri ni kuri bijanye n'amaribitire de stock. Bavuga ngo abanyororo basigaye bafata ibifungurwa ibi gusa. Nagira maze nti eske iyo ivyo vyabuze bibonetse harabaho regularisation? Iyo regularisation tabaye none amafaranga aragenewe ivyo bifungurwa ataronse, ayo mafaranga acajahe? Hariho kuri recommandation numero 25 aho bavuga ibintu vy'amamindibus dafise carte d'immatriculation, ama carte de contrôle technique. Turazi yuko ubu mu kuronka igitoro uteza ko ufise contrôle technique, none izi modoka ziraza zikaronka igitoro gute, zinywesha hehe? Hanyuma nyakwa mushikiranganje ambabare ku kabazo ngira ndamubaze, arashaka kwishura avuga ko atinjira mu bibazo byamaze gushika imbere y'ubutungane, ariko twagira dusabe nyakwa umushikiranganje agira icafashije, agira icakoze ku rubanza rwashingishijwe n'umugambwe CNL. Urubanza rwashingishijwe itariki 8 z'ukwezi kwa 4 2024. Ça fait plus d'une année ubwo rubanza rwarashingishijwe, ariko nta ntambwe na gato iriko ratera muri Cour suprême. Hariho inersi vraiment igaragara, tubona ko atamuntu ashaka kugira umwizero ko urwo rubanza ashaka gucika vuba. Urwo rubanza iyo rukaza gucika dale dele ko imanza nkazijya zimara amezi 2, niko amategeko ategekanya. Urwo rubanza rwari gutuma abarushingishije bashobora no kuja matora, ariko vyabaye ngombwa ko bakumigwa kubera urwo rubanza rutaciwe. Amatora cagenda uko yagenze, kandi turazi neza yuko abo bene gushingisha urubanza iyo buronka iyo opportunity yo kuja mu matora ntivyari kugenda uku vyagenze. Udufashe nyakwa mushikiranganje murabe nivyo bintu muri Cour suprême, ariko ubutungane muri leta bubazwa mwebwe mugihe cyo mufashije kugira ngo urwo rubanza rucike. Ni rubanza goroshe cyane, ari naco gituma n'abarushingije bagomba kwepa batagomba kwitaba kugira ngo ruburanishwe, ruve mu nzira kugira ngo iyo partie de la population ibuzwa uburenganzira bwo kuja mu matora, nkumbure buronke andi mashance akurikira, kuko amatora ntayirana na 2025. Nukuri muzamufashije, tunabipfurize no kwandanya mororanirwa, nkumbure muzoje no muri leta nshasha izoshingwa ko ihatazwe zotewe gahinduka. Tubipfurize ko bazoguma baraba neza, hama mubandanye muramuswa igisata cy'ubutungane, natwe mutatwibagira. Murakoze. Kwizina rya leta y'u Burundi yandungitse, eka mbere no kwizina ryanje nyene
kano kanya ni keza kugira ngo ndabashikirize mu ncamake ukuntu ubuyobozi bukuru bujejwe gukurikirana ivy'amabohero mu Burundi busanzwe butunganijwe n'ingene busanzwe bukorana n'ubushikiranganje bw'ubutungane. Icambere na mbere nomenyesha nuko ubuyobozi bukuru bujejwe gukurikirana ingene amabohero mu Burundi akora buri mu gisata novuga ko ndabivuze mu gifaransa niho vyonyorohera ni administration personnalisée. Nukuvuga ko ari ubuyobozi busanzwe bufise ubwigenge, novuga yuko ari ubuyobozi budasa n'ubundi buyobozi bukuru bukukira directement ubushikiranganje bw'ubutungane, kuko nka administration personnalisée isanzwe ifise autonomie de gestion. Hanyuma muri uko ubushikiranganje busanzwe butunganije, ubuyobozi bukuru bukukira novuga ubushikiranganje bw'ubutungane buba butanga novuga bukorera hamwe bugakorana cane na secrétaire permanent, umuyobozi umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje. Ariko ubwo buyobozi bukuru mu bisanzwe niyo butanze raporo iza directement ku mushikiranganje w'ubutungane. Uko rero byari bisanzwe bitunganije nka administration personnalisée isanzwe ifise autonomie de gestion, ibifise ibikorwa ijejwe gukora, nk'iyo niyo gukurikirana amabohero, ibikorwa vy'amabohero. Hama rero musanzwe muzi yuko ama administration personnalisée, ama établissement public yarasanzwe atunganijwe hisungwa itegeko ryo mu 1983. Hanyuma ukuntu zari zitunganijwe ntivyaboneka neza ingene zokwirikiranwa ku vy'ukuri, ku buryo noshobora kuvuga ko abarongoye menayo ma institution wasanga bigoye n'ingene umushikiranganje abakurikirana neza, kuko biro baba bafise budget yabo subside de l'État, hama n'ingene bahembwa mu bisanzwe ntibahembwa nk'abandi bakozi bakukira ubushikiranganje, kuko abandi bakozi bakukira ubushikiranganje babicisha muri fonction publique, ariko bo baritunganiza imishahara bikagenda directement muri finance. Hama rero ikindi uravye ngene vyari bimeze niho mwabibonye leta mvyeyi leta nkozi yaciye irondera gushira ibintu kugira ngo bishobore gupanga neza, ari naho ayo ma decret yasubiwemwo, turazana ibwirizwa rishasha rihindura mu ma decret rivuga neza cadre organique y'ama administration personnalisée n'ama établissement public. Iryo ayo mabwirizwa ntihenze, yaraciye ngaha araca muri procedure zose. Iryo bwirizwa ryarasohotse mu mwaka mu mpera z'umwaka wa 2023 ntihenze canke muri janvier umwaka wa 2024. Ubu rero ayo ma administration personnalisée ari ku rutonde kugira ngo batunganye neza amategeko yarasanzwe abagenga, kugira bayaroranishe niyo cadre organique, kugira bikunde hashobore kuba bokurikiranwa neza. Hama n'ikindi nuko inspection générale isanzwe iri au niveau ya ministère ntiyari ifise ububasha bwo kuja kuraba ingene bariko barakora ayo ma administration personnalisée, ntiyagirayo contrôle. Ariko muri iyo cadre organique vyaratekanijwe neza, vyarahawe intumbero
ku buryo na inspection generale ubu mu tegeko rigenga ivyo vyarinjijwemwo ubu baratanguye no gukora igikorwa cyo kuza kuraba ingene bariko barakora kuko hari igikorwa ca inspection generale de la justice yamaze gukora novuga ko cabaye igikorwa pilote igikorera mu ibohero rya Muyinga. Ubu rero ibikorwa biratanguye kugira ngo turabe ukuntu mena mu administration personnalisée ama établissement public bitaboneka ngene yokurikiranwa neza ubu biriko biraca biraza kugira ngo bikunde ibikorwa vyabo bariko barakora bigirirwe umwihwezo turabe koko ayo masubside de l'État canke ibikorwa bakora bizana amafaranga ariko arakoreshwa neza yinjira mu kiga ca leta kugira ngo aje gusahiriza mu iterambere ry'igihugu nguko mu ncamake uko ubwo buyobozi busanzwe butunganijwe. Murakoze cyane reka ubonaho duha ijambo umushinga amateka Bizimungu Simon. Murakoze nyakubahwa cegera ca mbere cy'umukuru n'abashinga amateka ku ijambo. Nanje nagomba shimire cyane abagize icegeranyo ariko kandi ngaragaza n'abakenga nagize n'utubazo naciye nagomba mbaze nyakubahwa mushikiranganje uri kurihweza iki kigeranyo nyakubahwa mushikiranganje umuntu yo kwibaza nimba igihe sentare yari kiragira izi ngendo mu rugwego mujejwe ko bahari ukumvikana ibinda bibaje kubera iki uravye amarekomandation sentare yatanze iha ubuyobozi bukuru kugira ngo bagire ico bavuze ko ku marekomandation 60 bagize ico bavuga ku marekomandation 10 gusa acengira ikibazo nkabaza nti mbega iki gikorwa muri direction générale des affaires pénitentiaires bari bakinezererewe canke babonye ko mengo ni pression ikuru ije kubagirako kuko ntivyumvikana ukuntu umuntu yo kubaza ku bintu uzi ushobora kugira ico uvuze ko ku bintu 60 bo kwisigura ku bintu 10 gusa. Nkundire vuge ko nikabatara kandi cabonetsemo gasuzuguro kwidireso generale yarasuzuguye ko do compte ko yatsagugira ico uvuze ku ibintu yari yayibajije. Ikigira kabiri nagomba kugira ico mvuze ko ni ibinyene bijanye n'abafungwa nkuko uwumbanzije yabivuze turabona ko ari kibazo ariko kandi namwe muravuga ikintu n'igihushane cacu muravuga ko abanyororo benshi batari ibibazo leta mugabo mwebwe nyene akaba ari mwe mugumiza abanyororo benshi mu busho none dufate iki tureke iki ko yabivuze hari abacirirwa imanza ntibari kugwe kandi bikaboneka ko ya sentare yamucira urubanza mugabo pariki gakivuga ngo mugumizeyo kugumayo rero imyaka n'imyaka ikarengana aho ndahavuye nagomba garuke kandi ku by'ubusho nyakwa mushikiranganje ntihenze mwiki gihugu cyacu cy'u Burundi asura ko hari ubusho buzwi n'ubusho butazwi muti kubera iki turumva abantu benshi bafatwa imiryango ikumva ko abantu bawe bafashwe mugabe karondira abantu mu busho buzwi ngaha mu gihugu ikababura none ubwo busho butazwi burihe mbega bucungirwa n'abandi. Murakoze ariko ico gihe ava kimugora kuyishura ico muhereje ko ubusho butazwi no kuvuga nawe sindamwishuriye ariko numva umengo nawe biraza kumugora ngira kumbura iyo muba mufise nk'akarorero muti ngaha hari hagasho mugabo katazwi n'amategeko. Ego niba gusubize micro mumusubize micro Honorable Simon. Nakoze nyakubahwa murongo yikwa vy'umunsi navuze ubwo busho butazwi kuko ngaha mu Burundi turafite inzego zose zikwiye zabize umutekano zabize ubutungane none abantu bofatwa gute kuko umuntu afashwe umuryango batiza kumurondera mu gasho runaka ku mukigihugu mugabo abantu bagafatwa imiryango ikababura none mu butungane hari nabitura ubutungane kugira ngo bafashe none mu butungane ayo ubwo busho baba babuzi nico nagombye kubaza baba babuzi canke ntibabuzi niba batabuzi naho bovuga iki bobwira iki abarundi bohumuriza gute abo bana uyu munsi bariko barabura abavyeyi babo bazi ko bafashwe bakagenda mugabo bakabarondera akababura. Murakoze
ubu naho duha ijambo umushinga amateka Ntahuga Joseph. Yego murakoze nyakubahwa cegera cy'umukuru w'inama nshinga amateka kuri akanya mu mpaye. Ikibazo ciwanje hariho abubahwa bameze nk'abagica ku isonga mugabo nagira ngo ndagitomore neza uko kimeze. Turiko turavuga bijanye n'ubuyobozi bukuru bw'amabohero. Iki kibazo yo nkagira nti kumbure gishobora kuba kihagaze ukuntu ubwo buyobozi bwabutunganije ushobora usanga hariho mankema ahaca nk'ahandi ukuntu bukora. Ikibazo rero ni kijanye n'aba bafungwa baba bari muri aya mabohero. Nkuko babivuze umuntu arashobora kuba afitanye amatati n'umuntu hanyuma inyamirama zikamwiyegereza agafungwa. Iyo afunzwe rero mu nyuma araheza akaburana. Iyo aburanye ashaka gutsinda cyangwa agatsindwa mugabo akunguruza gushika yaho yezwa n'ubutungane. Hanyuma amaze kwezwa n'ubutungane ugasanga ndetse ntiyungururijwe urubanza kumbure ministère public ntiyamwungururije canke abandi. Ico gihe tukibaza tuti abageze rero ko yoca ari kugwa agataha. Ariko ibyo tumenyereye kubona muri iyi minsi umuntu arezwa hanyuma hasabwa yuko yosohoka ibohero umushikiriza manza akagira ati akabaza ibibazo ati mbega iyava mu miryango yiwabo icuka kimeze gute ko yavuye yakoze ayo makosa. Ico gihe rero ikibazo je mfise kuri ico kibazo mbega burya iyo umuntu afunzwa akezwa na sentare kugira rekugwe hategeza kubitohoza ry'ingene icuka cifashe mu muryango w'iwabo canke iryo tohoza rice rikorwa nandi ico gihe canke rimara ikiringo kingana iki kugira ngo rikogwe. Iki naco nkabaza nti rikorwa nande canke ico gihe umupfungwa canke bene umupfungwa boca bakora iki. Ivyo tafise uburero bumwe ari naco itumana ikumbaza nti nyakwa mushikiranganje aha mwoduha umuco umeze neza kugira ngo tumenye ahaba hari kosa canke kumbure bwa tumenye yuko kuba harimo no kutamenya amategeko kuri twebwe abene gihugu baba bari muri izo ngorane. Murakoze. Murakoze. Reka ubu naho duha ijambo umushinga amateka Nyandwi Bede. Murakoze cyane nyakubahwa cegera ca mbere cy'umukuru w'inama nshinga amateka kumpa ijambo. Sinibibazo byinshi mbaza. Icambere mbaza cerekeye irementanya mu gihe hari ababuranyi babiri bapfa amatongo canke bafitaniye ingorane z'amatongo. Hari umuburanyi abona ko azotsindwa agacazana irementanya rimwe ry'ubugesera. Izo ni katuzi zihora ziba hiyo hagati mu gihugu. Ubu umuburanyi akarementaniriza mugenzi we ko ari umwicanyi afise ibigwanisho ukacubona polisi iramufasha canke naho inzego zindi zikomeye ziraba abo bafise ibigwanisho umuntu bagaca bacakira n'umugasho no mu mpimba. Nyakubahwa mushikirangaje jewe nagira n'ubundi ndabasabe murabe uburyo mukorana n'izo nzego zipfunga ntizize zirapfungira abantu kubera amarementanya nguko hari uwamaze kubivuga honorable Agatogwasa. Ibi by'amarementanya nivyo bituma amaprizo abagonfle akuzura
akuzura kandi ari rementanya n'ubu nyene nyakubahwa mushikirangaje je nagira ndabasabe mugire gute mukorane neza gusumba n'aba bajejwe amaprizo entre guillemets amaprizo spécial amaprizo akomesha umuntu ugasanga yapfunzwe kubera kudenderezwa gusa urubanza rukazoteba canka gatsindwa kubera rementanya ivyo ni ibintu bihora bishika aba bantu baburana gutyo ababurana kenshi barabesheranirana ariko twashaka kubasaba ababajejwe gupfunga muri ubwo buryo nukuri imbere bagire effort bagire akigoro ko gusuzuma ko uwo muntu ariko ararementanirizwa upa akabazo kagira kabiri na ko kunyuruza amadosiye umuburanyi ugasanga dosiye yiwe arayibuze akayibura kandi ata muntu yinjiye mu magrefe aha amadosiye abikwa akazohiga akabura ngumbure kugira ngo uwo amuburanya azogire ronke ugwitwazo ko uwo muntu yabuze dosiye cyangwa abacamanza bazovuge ngo nta dosiye babonye kuvuga ko ata dosiye babonye jewe sinirirwa ndaryo umuntu ibyo bisigura ko haba habaye ico bita kutanga ibiturire nyakubahwa mushikiranganje ikintu cy'ubutungane si ikintu coroshe turiko turabikubaza muga turazi ko bitoroshe mwogira kigoro nukuri imbere aba bajejwe kwakira amadosiye y'ababurana ari nk'idosiye iva ibururi ikaza muri Cour supreme ari nk'idosiye iva ingozi ikaza muri Cour supreme y'Ujumbura mugatanga amategeko atomoye canke naho abanyuruza amadosiye by'ukuri bagahanwa eka mbere sinashaka kuvuga byinshi nyakubahwa mushikiranganje nibisabo ivyo bibiri gusa nari mfise murakoze cyane nyakubahwa murongoye ibikorwa by'uyu munsi kuba mwampaye ijambo murakoze reka ubu naho duha ijambo umushinga amateka Karorero Anatole murakoze nagiye kumpa ijambo nyakubahwa cegera ca mbere cy'umukuru n'amashinga amateka nari mfise utubazo tubiri canke dutatu yakambere kajanye n'ikibazo ca mbere umugwi wabajije n'inyishu umushikiranganje yatanze no kuvuga umugwi waramubajije yuko ivyo umushikiranganje bariko barakora bivanye n'amakosa yagiye azarakogwa ni direction jeje vy'amabohero yaravuze baramubajije yuko babona kumwe na sentare ivyo yasavye aricura yuko babibona kumwe rero dufatiye kuvyo tubona Cour des comptes yavuze turabona yuko kino gisata gisa nikijegajega canke kidakora neza ariko rero yavuze ati twarabibonye tuzobikora nacengira ikibazo mbega nyakuba mushikiranganje ko tubona ko ibisabwa vyose kugira ngo ano mabohero ayoroherwe canke akore neza bisaba uburyo bwinshi kandi mwagiye mubivuga mbega muri bije dukoresha canke tuzokoresha muraheza mukabishiramo ku buryo umuntu ari kararaba akavuga ati iki cyarakozwe kuko mwanavuze yuko vyinshi bisaba uburyo bwinshi none ubu buryo buraheza bukavahe mu gihe mutaba mwabishizemwo mu mafaranga leta izigakoresha hanyuma ikibazo kigira kabiri ni kijanye na recommandation kigira 19 baravuze yuko ama infrastructure asa nateye ubwoba meshi usanga yarashaje yandi ugasanga yarasambutse baca baranavuga yuko bafise ubwoba ko hashobora kuza il y aura donc des risques de maladies épidémiques et chroniques d'incendie d'évasion et de troubles psychologiques
murumva yuko bavuniye akagohe. Nyakubahwa mushikiranganje kuri ico nyene haraciye imyaka ibohero rya Gitega rihiye, twarumvise yuko hahiriye abantu batari bakeya, turumva yuko n'amatohoza yakozwe, mugabo gushika uyu munsi ntituramenya mbega ayo matohoza y'abantu bahiriye muri rya bohero ageze hehe, icyateye ujya muriro cyatewe n'iki. Hanyuma kuri ico, iyo umuntu afunzwe aragumana agateka kiwe, mbega iyo bishitse hakabaho umuntu apfuye bitewe no gusamara canke ukudakora neza kw'abajejwe ayo mabohero, imiryango y'uwo muntu y'uwo mupfungwa iraheza igashumbushwa. Hanyuma akabazo kandi nakajanye n'ibi bitigiri by'abapfunzwe, mwavuze yuko ari 10,768. Sinzi ko iyo raporo ari raporo ya vuba canke ari raporo ya kera, canke ko yoba ari raporo y'aya mabohero abiri Gitega na Bururi, kuko tudasizemwo Bubanza canke Ntuzeya ibujumbura ngaha ku Mpimba. Sinzi ko mwafatiye muri rusange canke ari aya mabohero abiri gusa. Murumva yuko iki gitigiri kiguma ari cinsi, kandi twumva yuko habayeho dezangorugema y'abapfunzwe. Mbega bijya bitigiri mwavuze barekuwe vy'ukuri bararekuwe bose nkuko twari twumvise bavugwa? Nimba batarekuwe, ntimubona yuko aba bantu vy'ukuri bariko bararenganwa bivanye nuko ibiringo vyabo vyoba vyaraheze badasohotse kandi barahawe ikigongo n'umukuru w'igihugu? Aho cyane cyane ikibiteranya ko bamushikiranganje, muze mugende murabe cyane cyane aha mwaya mantuze mwaya makasho aya ma prison y'amantuze y'amaparke, ububusho bw'amaparke. Umuntu araja ngaho akarenza ibiringo agapfungwa akahamara imisi myinshi, hanyuma procureur yabona yuko uwo muntu ataco amwagiriza ho kumurekura akaca murungika mwayo maprison. Hanyuma amaze gushika muri ayo maprison, kubera ko baba ari benshi, sentare ikacigira ikibazo cyo kurondera dossier y'umwe kugira ngo amuburanishe. Aho rero hacaba ikibazo kijanye n'uburyo, ugasanga umuntu aramaze imyaka ibiri ataraburana, bivanye n'iki, bivanye n'ubwishi bw'amadosiye, bivanye n'uburyo peut-être bagira. Hariho n'abandi usanga bateba mu bwo busho nyene, siture burya busho bwo maparke, ngo habuze imodokari yo kubatwara. Dufate nka jewe natoye mu Kirundo, ugasanga umuntu aramaze amezi 6, aramaze amezi 8 umwaka ari hajya mu Kirundo, yagenda Ingozi akahamara uwundi mwaka ataraburana. Ivyo rero nivyo bizingamitse ubuntuzeya ama prison, niyo usanga abantu benshi babicaye mwayo ma prison bataburana. Rero murabe cyane cyane hajya mu maparke, burya busho bwa maparke niho hatuma vy'ukuri abanyororo baba benshi mu ma prison. Murakoze nyakubahwa ko mwampaye ijambo. Murakoze. Reka ubu naho duha ijambo umushinga amateka Marayika Pamphile. Murakoze Excellence kumpa akanya. Nk'abandi nagira manze nshimira kwa mushikiranganje kona yaje ngaha kwishura ibibazo by'abashinga amateka. Niko kajyo turonse kanyuma kuko dusigaje indwi imwe dusozera ikiringo, byo bikana ko atakandi kanya tuzosubira kubona. Ari naco gituma nyakwa murongo y'inama nibyashika tukabaza akabazo kari andeor muze kudutahura kuko birumvikana. Nagira mpere ku nyishu nyakwa umushikiranganje yishuye ku kiba inyishu ya 6
ku bintu bijanye na digitalisation. Iki gisata twasanze kirimo ibibazo byinshi cyane cyane bijanye n'ama archivage, ama fiche de stock n'ibiki ku buryo tubona ko la digitalisation ari wo muti wa nyuma ukenewe mu kino gisata. Kandi si bwa mbere nyakwa mushikiranganje yarigeze no kuzanga haravuga ati mu butungane tugiye gukora ku buryo habaho archivage physique, ati ndizoshaka guca tuyiheba, ati mugabo tugiye gushira imbere la digitalisation. Rero umuntu abonye inyishu yatanze kuri question B avuga ati iyo ngorane y'ishingurwa ry'impapuro turiko turiyumvira kwitorera umuti biciye mu gutunganya neza icyo gisata bashizemo digitalisation. Nyakwa mukuru w'igihugu yaravuze yuko hari ama service amwe hariho inertie yo gukoresha la digitalisation pour débusquer ibintu by'amanyanga bibera muri ama service yari yavuze muri fonction publique n'ahandi. Rero naha turiko turabona yuko umenga hariho inertie yo gukoresha la digitalisation aha mu butungane. Nko muri no nyishu tumva muvuga ngo turiko turiyumvira kwitorera umuti, donc ntimuraja no muri phase yo gutangura gutora umuti, muri mu kwiyumvira. Nukuvuga si vyejo si vyahijya yejo, nukuvuga ko harimo ini resistance au changement. Nico bisigura ngaha turiko tuyumva gutora umuti biciye mu gutunganya ubuhinga bugezweho bwo gushira impapuro muri archivage physique moderne et la digitalisation. Muracana mu vyiyumviro none reyerema ibi bizoba aja en pratique byari, kuko ibi nivyo bitorera umuti najya amadosiye muzamo ngo yatakaye ibintu nk'ivyo abantu kabura amadosiye yabo kandi aba ari ngaho yaratanzwe kuko vyategerezwa. Nagamazina kwa mushikiranganje reyerema muzotangura ryari, muzova mu vyiyumviro ryari, mutangura ryari. Akabazo ka kabiri ni kuri bijanye n'amaribitire de stock. Bavuga ngo abanyororo basigaye bafata ibifungurwa ibi gusa. Nagira maze nti eske iyo ivyo vyabuze bibonetse harabaho regularisation? Iyo regularisation tabaye none amafaranga aragenewe ivyo bifungurwa bataronse ayo mafaranga acajahe? Hariho kuri recommandation numero 25 aho bavuga ibintu vy'amamindibus dafise carte d'immatriculation, ama carte de contrôle technique. Turazi yuko ubu mu kuronka igitoro uteza ko ufise contrôle technique, none izi modoka ziraza zikaronka igitoro gute, zinywesha hehe? Hanyuma nyakwa mushikiranganje ambabare ku kabazo ngira ndamubaze, arashaka kwishura avuga ko atinjira mu bibazo byamaze gushika imbere y'ubutungane, ariko twagira dusabe nyakwa umushikiranganje agira icafashije, agira icakoze ku rubanza rwashingishijwe n'umugambwe CNL. Urubanza rwashingishijwe itariki 8 z'ukwezi kwa 4 2024. Ça fait plus d'une année ubwo rubanza rwarashingishijwe, ariko nta ntambwe na gato iriko ratera muri Cour suprême. Hariho inertie vraiment igaragara, tubona ko atamuntu ashaka kugira umwizero ko ubwo rubanza ashaka gucika vuba. Ubwo rubanza iyo rukaza gucika dale dele ko imanza nkazijya zimara amezi 2, niko amategeko ategekanya. Ubwo rubanza rwari gutuma abarushingishije bashobora no kuja matora, ariko byabaye ngombwa ko bakumigwa kubera urwo rubanza rutaciwe. Amatora cagenda uko yagenze, kandi turazi neza yuko abo bene gushingisha urubanza iyo buronka iyo opportunity yo kuja mu matora ntivyari kugenda uku byagenze. Udufashe nyakwa mushikiranganje murabe nivyo bintu muri Cour suprême, ariko ubutungane muri leta bubazwa mwebwe mugihe cyo mufashije kugira ngo ugo rubanza rucike.
n'urubanza rworoshe cyane ari nacyo gituma n'abarushingije bagomba kwepa batagomba kwitaba kugira ngo ruburanishwe ruve mu nzira kugira ngo iyo partie de la population ibuzwa uburenganzira bwo kuja mu matora nkumbure buronke andi mashance akurikira kuko amatora ntayirana na 2025 nukuri muzamufashije tunabipfurize no kwandanya mororanirwa nkumbure muzoje no muri leta nshasha izoshingwa ko ihatazwe zotewe gahinduka tubipfurize ko bazoguma baraba neza hama mubandanye muramuswa igisata cy'ubutungane natwe mutatwibagira murakoze murakoze cyane ariko imbere yuko duha ijambo umushikiranganje hariho ivyo mwabajije l'administration c'est la continuité ego no munsi mwebwe nka honorable Pamphile jewe nka honorable Sabina turashobora kuba turiko turaheraheza ikiringo canke na honorable Mathias yo bari ngaha ntihagire uwumva ko ari we mvuze mugabo igihugu kizoguma kibandanya no kuvuga ko ibikorwa bizoguma bikorwa ntiduhave tugira impungenge rero nkuko nyene icubahira umukuru w'igihugu c'u Burundi yahumurije abarundi na twebwe nk'abaserukira bene gihugu tugume dutekanye kuko igihugu ntigihagarara sivyo gabubaho igihugu kirabandanya kandi uno munsi ndi ngaha mugabe jo ndashobora gufasha handi cyane cyane igikomeye nuko tubikora ku neza y'abene gihugu naba rero nyakubahwa mushikiranganje bagize ico bunganira reka mwagiye murabakurikira bose reka dusubire tubaho umwanya kugira ngo namwe mubahumurize canke mubereka ibikorwa bimwe bimwe mu bigejeje kugira ngo nk'abaserukira bene gihugu twumve vy'ukuri ko turiko turabaserukira bikwiye ijambo ni ryanyu hari ikibazo mwabajije ati hariho abafungwa ntibabonera iyo bafungiwe ati mbega hariho ubushobozi n'ubutazwi nyakubahwa icegera ca mbere c'urongoye inama nshingamateka plito yagize ico bivuga ko ibwo bw'ubusho butazwi n'ubuzwi ndazi ubushobozi nibwo nzi hanyuma ku vy'ukuri burya muri societe hariho abantu bashobora kugira ingendo yo gukora bibi nk'abo bantu uzi ko hariho abanyurujwe ni ukubivuga hama umuntu akabikorera ko sino ubusho amaprizo nayazwi je nanje niyo nzi ayatazwi nyene ntaho nzi nanje hama nk'uko musanzwe muri abaserukira bene gihugu nk'ivyo nukubifashanya nimba hariho abantu b'inkozi z'ikibi bashobora kuba boshobora gufata abantu bakabanyikiza ahantu hatazwi ivyo ni ibintu bibi cane kugira kandi biveho nugufashanya hanyuma umwubahwa Ntahubwa Joseph nawe yagarutse ati kubafungwa ati mu kuburana haraho bigorana ati akamara igihe ati umuntu mu bisanzwe yejejwe na sentare atereza gutaha ati hariho ibishika yejejwe ati umushikiriza amanza akabanza kumubaza yarejejwe ati mbega hari uzotaha urabona ko ufise umutekano ati mbega umushikiriza amanza ategerezwa kubanza kubaza ivyo bibazo aho kuvyukuri je ico novuga nuko uwejejwe urubanza rukaba ntabanduka ategerezwa gutaha mugabo natangwe ndabivuga umuntu ntiyezwe ku rugero rwa mbere
atangura kuvuga ngo sentare yaranyejeje induru hirya no hino kandi hari hiyugururizo kuko urubanza ntiruba rurahera rero hanaho umushikiriza amanza urubanza rwarabaye ntabanduka yobaza ibibazo yoba yihenze cyane yoba yihenze mu gihe urubanza rwamaze kuba ntabanduka iki kibazo nico bagifise ishingiro Honorable Nyandwibede yagarutse ku bijanye ngo nirementanya aho abantu babiri baba bariko baraburana ibijanye n'itongo amaze kubona yuko azotsindwa agaca atangura kurementaniriza uwo bariko baraburana ngo avuga yuko afise ibigwanisho yuko ibintu nk'ibyo ati hanyuma akaca afatwa hakabandanya idosiye y'irementanya ku by'ukuri ibyo bintu nimba hari aho bishika murumva ko bibabaje cyane aho ibyo biva kandi murabizi mu bantu harashobora kuba abantu b'indambi abantu bafise akarenganyo muri bo bagahenzwa n'akarenganyo abo nabo kugira igihugu kimere neza hatekanijwe inzego z'ubutungane rero nugukora ku buryo inzego z'ubutungane zatezwa gukora ku buryo haba hatuzwa me n'abo bantu bagifise agatima ko kurenganya bagihohotera abandi kugira bikunde babanyaga ibintu ivyo rero ni bimwe navuga kugira bikire nimba hari aho biba centa twofashanya mu runani tiyamara yamara mwewe nk'abavugira bene gihugu tiyamara yamara ibi bintu bimeze uku mwitohozo hakaba gutanga ivyemezo vy'ukuri yuko harimo ku kandi naho mu bajeje itohoza harimo abantu naho nyene bishobora kuba ugasanga abajeje itohoza nabo nyene hariho abafise uwo mutima wo gukorana nabo bantu navyo nyene nivyo gukorera mu runani kugira bikunde haba impinduka rusangi mu gihugu ariko ivyo twizigire ko umuntu abiraba hirya no hino ivyo ntibigifise ikibanza kinini ariko ivyo byose bizovana n'ingene tuzoja gukorera mu runani aho hose hari umuntu afise iyo ngeso hakaba kumuhagurukira kuko burya ubutungane kugira buzobe ubutungane bwiza bisaba kuzokorana mu nyabune kujya habaye gukorana mu nyabune amahoro agasasagara hakaba gufashanya ubutungane ntibube bukiba ngo nibajya bo mu butungane gusa kuba batafashijwe n'abandi ubutungane ntibuzoshobora kuba bwiza rero no kuvuga ko umurundi yoba gifise iyo ngeso kumva ko azonyaga ikintu c'uwundi abanje kumuhohotera abanje kumurebeka inteba ivyo bizotuzwa nuko habaye gukorera mu runani rero ntawo vyemeza ko ari vyinshi nkumbure mwoba mufise iyo kayimwe ariko naha iciza ngaha ntitworonkera inyishu yiyoka kuko bisaba kuyumviriza bariko barayumviriza hakaba kuvugana nabo kugira ngo bayikorere ko cyane ubundi bwo ngaha ntawoca avuga ngo mu Burundi nuko bimeze muri byose ya nk'iyo kayo bari nk'imwe nko kumaka arenga 1000 ati kunyuruza amadosiye n'ibinyene urabona ko bisa ni kaya mbere uvuze aho usanga umuntu ariko araburana n'uwundi hakaba mu baburanyi ufise intumbero y'ukunyuruza iyo dosiye kugira bikunde idindire ntibandanye hariho abarundi bafise ako gatima abantu barangwa n'agatima k'ubugunge abantu barangwa n'agatima ko kwikunda rero nk'abo ico bakora hari usanga bafatikanije n'abakorera mu masentare bakabifashanya mu kuko nk'uko bivuze idosiye niyonyegezwa n'uvuye hanze aha naho mu butungane ngira murazi ko mwibwirizwa ryatowe twagerageje kugira
kuraba ingene ico kibazo cokemurwa kandi no gushira imbere yuko ababika amadosiye y'abandi ubu hariho inyifato ziriko zirakorwa mu masentari ku buryo ubika amadosiye abazi ahavana n'ahagarukira ku buryo idosiye itakaye ari wayibazwa ibuze akaronka igihano kimukwiye. Ni ukuvuga yuko ibi muvuze si byo biri mu gihugu cyacu ariko bishitse bigashika tubikorere ko twese kugira ngo abantu bafise mene iyo mitima bikunde batuzwe babone yuko bakwiriye kuzoronka ibyo barondeye bakoresheje amaboko yabo kugira babishikeko. Umwubahwa Karorero Anatole yagarutse ku bijanye nyakubahwa mushikiranganje tutabaciriyemo muramaze kuraba duhereye kuri iyo nyishu mwari mutanze muramaze kuraba ya reforme ya juge unique ko hari akarushirazana canke nimba atakarusho kahari muramaze kwiyumvira ingene vyogenda kugira ngo iyo myitwarariko y'abashinga amateka yuko amadosiye azimira umuntu araba ingene yoguma yiyumvira ingene yohindura ku buryo igisata c'ubutungane boreka kucidogera. Mpereye kuri iyo nyishu mwari mutanze muvuga muti ubu ujejwe dosiye abazwi ku buryo izimiye bimenyekana uwo bayirondererako kandi nivyo vyoba vyiza kuko birababaje iyo umuntu agiye kwitura sentare bati dosiye yawe ntayo tubona kandi yaratanzwe vyabonetse ko kicinyegeje inyuma ari biturire bishobora kuba vyaratanzwe n'umwe n'uwundi muri abo baburana babiri. Ego mwobanza mukagira kuri ako kugira muce mubandanye. Murakoze cyane nyakubahwa cegera ca mbere c'umukuru w'inama shinga amateka kuri ico kibazo mumbajije ati mbega mwoba mwaramaze kuraba uca no hirya no hino mukaraba akarusho koba kari mu ngingo yafashwe mwibwirizwa yuko umucamanza yoba umwe ku manza cyane cyane z'amatongo. Ico nagomba kumenyesha nuko haraciye umwaka n'amezi makeya hariko haraca imanza umucamanza umwe. Nobamenyesha yuko naho nyene hirya no hino ibivugwa biratandukanye. Bamwe barashima bati hariho akarusho ati kuko ubu urabona yuko umucamanza agira umwitwarariko nkumva n'izindi mvugo zivuga ziti oya ahubwo hariho abaciye babona ko bakamiwe mucogeje. Ibyo rero mu bushikiranganje twaye ko turategura kugira evaluation turabe dukurikirane tugire umwihwezo turabe koko turabe akarusha kacanke kandi. Ariko je ico novuga coco nuko muri ivyo bintu turavye ukuntu iyo ngingo y'umucamanza umwe yashitsweko intumbero kwari uko n'ibintu novuga nyamukuru kugira ngo umucamanza ashobore kuba novuga responsable kuko kare bari nyegezanye inyuma ntumenye imvo n'imvano. Fatiye kuri abo bavuga ati kuko je nabaze kuronka nk'abashingwa manza batari bake baza bambwira bati ubu turabona yuko hari akarusho ko umucamanza agenda muri sentare ubwa mbere na mbere yitwararitse gutegura kuburanisha. Ati biraboneka ko hariho umwitwarariko kandi ko ivyo rero ndiko ndavuga uko bica bihura n'ico twari twagombye gushikako icagombye gushikwako mu gushiraho ingingo y'umucamanza umwe intahe y'umucamanza umwe. Ariko abandi nabo baca bavuga bati hari abandi nabo bace babona ko bahubwo bakamiwe mucogeje. Rero umuntu azobiraba agize evaluation kandi ku by'ukuri mu bantu abantu ntibaraba ibintu kumwe kugira haba abagize comportement nk'iyo mwitwarariko habe n'abandi bavuga uko byose ntivyobura mu bantu ariko tuzoraba kimwe n'ikindi
hamaze kuba evaluation habe gusuzumwa aho kimwe n'ikindi coba kigera nuko ndabibona ariko rero ndi ngaha nyene ivyo by'umucamanza umwe bifise n'akandi kamaro tubaye turareka yuko ku responsabilité y'umwe n'uwundi boneka hari akandi kamaro kuko mu bushikiranganje abakozi ni bake ariko mu gihe habaye umucamanza w'intahimwe birafasha kugira ngo amadosiye anyaruke nk'uko ubu tubibona naho tutovuga ko acibwa neza yose hariho kunyaruka rero ivyo ngira umuntu agiye arakosorera muri ubwo buryo byofasha nico noshobora kuvuga kuri ivyo mwari mubajije narishikiye ku mwubahwa honorable Karorero Anatole aho yavuze ati aravye ikibazo ca mbere nyishu nashikirije ati gisata gisa n'ikijegajega ati mbega ko ibisabwa bisaba uburyo bwinshi ati muri bije mwarabishizeho ico no kwishura nuko mbere byinshi burya ibyo baravye byinshi ntivyerekeranye n'uburyo byinshi ntivyerekeranye n'uburyo kiretse ukubaka kiretse ukukurondera amatitre do ntuze do propriété amadelimitation bisaba ko tuba twabishize muri PTBA ego gusanura ariko ibindi byinshi harimwo ibitasaba uburyo ariko ibi navyo ko habaye uwo mwihwezo muri budget hari vyasabwe biraronkera inyishu nk'ibi byo gusanura nk'akarorero hariho gusanura amabohera mwamwe no mu mafaranga yaratekanijwe uyu mwaka uheze hariho amafaranga yaratekanijwe gusanura amapriza mwamwe ariko haje muri revision budgetaire yaciyaga akugwamo urumva mu bisanzwe leta irabibona ariko naho uburyo buba buriho ugasanga hari ibindi biri priorize gusumvya gushira imbere gusanura amabohero nukuvuga biba bizwi n'ubu muri discussion budgetaire hari vyavuzwe biremegwa ariko si kuvuga ngo byose bica vyemererwa rimwe rero ibidasaba uburyo biriko birakorerwako ibisaba uburyo navyo bigenda birashikwako hakurikijwe yuko uburyo bwa leta bubonetse canke n'abadufasha tubegereye bakavyemera nuko mbona twobikora ati ama infrastructure ashaje canke yamaze gusambuka ama consequence yayo ati si meza mwaciye mugira ko muvuga muti ati harashobora kuza ingwara harashobora kwaduka umuriro abantu abafungwa bagashobora gutoroka ati rero mwabajiye muti hari umuriro wigeze kwaduka mu ibohero rikuru rya Gitega ati mbega irya dosiye iteye hehe amatohoza ageze hehe dosiye sinaje nayiravye ngo menye neza higeze sinoshobora gutanga inyishu nziza ngo igeze aha ariko kuva burya nyene amatohoza yaciye atangura ati mbega icyate ujya muriro ni giki ico naco kizova mu bizoba vyavuye muri ayo matohoza ati mbega umuryango urashumbushwa navyo nyene bizovana n'ingene idosiye izoba iheze bibonetse yuko ujya muriro mu gihe bizogaragara yuko ujya muriro wowe wavuye novuga ku nyifato mbi y'igihugu canke rega bishobora gusanga ugasanga vyavuye no ku banyororo bonyene ivyo byose bizovana n'ico amatohoza azokwerekana ati mwavuze igitigiri c'abafungwa muri raporo timbega yari muri rusange canke yari muri ajya amapriza abiri oya hajya ni muri rusange mu maprizo yose y'igihugu kandi
kandi burya ntimwibagire, burya hari ikintu twibagira. Amabohero no yagereranya novuga lo fonctionnement y'amabohero ni nka kurya ibitaro bitunganijwe. Ino munsi urasohora umugwayi abandi bakinjira, ino munsi urasohora umunyororo abandi bakinjira, kuko mu gihugu hama hariho abantu bariko barakora ivyaha. Je novuga ko twogereranya ivyo bintu bibiri. Mu bitaro hariho abantu bagwaye, bamwe barasohoka abandi binjira, no mu banyororo nuko niko bimeze. Ariko rero nta na rimwe hazokwigera haba umufungwa, abafungwa nyene ubusa ntibizokwigera biba, kuko abagizi ba nabi mu gihugu ntibazokwigera babura. Ariko gusa ico gushira kw'inguvu nukukora ku buryo abakurikiranwa ku binataco vyotwara bagumye bari bidegemvya bose, bikorwe ku buryo abo bava mu vyo gufungwa babandanye ibikorwa vy'iterambere bari badafunzwe. Kandi noneho muravye hirya no hino uburorero buriho aho hamaze gukorwa amatohoza muri ubwo buryo. Nimba wanyuruje amatungo ya leta, garukana asubire ku kigaya cy'igihugu, bandanye ukora ibikorwa. Kare nk'abo baca baguma ahubwo batanagarukanye ya mahera, bakaguma bafunzwe, ya mahera y'igihugu ntiyagarutse, bagumye bafunzwe. Ariko ubu intumbero yaramaze gutanga, ico gushigwa imbere, garukana ayo mahera, hanyuma ubandanye ku bikorwa, witeza imbere n'umuryango wawe ntugwabire, n'igihugu kihatorera akoyo. Niyo ntumbero iri kwirakorerwako. Ivyo navyo ni impinduka si rimwe guteranya rimwe bingana kabiri. Impinduka no mu mitwe bisaba kwamizako. Ati abantu bamara mu busho imyaka 2 bataraburana. Aha baru murazi ko amateka arategekanya ingene kuburanisha bigenda. Ariko rero murabibaza, turi mu gihugu murabizi, nk'ubu amabohero arakena uburyo bwo kwiyunguruza, abashikiriza amanza, abapolisi barakenera uburyo bwo kwiyunguruza, mugabo ugasanga nta buryo bafise, ugasanga ivyo navyo biratuma ivyo bitekanywa mu mategeko bidakorwa nk'uko vyatezwe gukorwa. Burya ingorane ni nyinshi murazibona, ibintu turondera ko kubikora idealema ni vyiza, mugabo kenshi naho nukubanza kuraba hirya no hino ingorane zinizi zituma abateza kubikora batabikora ku rugero rushimishije. Nkuko kuba umushikiriza amanza wa Republika ntufise ngene wiyunguruza, abantu bari gutwara kare bikanka, navyo biratuma ubutungane budakorwa ku rugero rushimishije, kubura uburyo bukwiye gukoresha. Ariko rero nugukora nuguhimiriza, gufashanya. Nk'ubu turagerageza gufashanya, tukavuga ati wewe nimbuboze ngene wiyunguruza, hamagara urabe dufashanye. Ivyo birashobora gusaidia bukebuke, mugabo ntibikunda ko bikorwa neza nk'uko umuntu yarabijejwe yoba yafise ico yifashisha kugira akora ibikorwa hakiri kare. Honorable Marayika Pamphile ati mu byo mwishuye mwavuze ko digitalization ari umuti. Ati nanye n'icubahiro yaramaze kubivuga. Atariko ati byo turiko turabona hariho inersi mu butungane. Ati mwebwe ntimugomba yuko yo digitalization haba. Ati muriko muragira resistance au changement. Timwavuze ko muriko muriyumvira, ntimwanavuze ko hariho n'igikorwa na kimwe kiraja mu buryo. Mwubahwa Pamphile, ngira ngo no mu nyinshi twatanze ntimwabiravye byose ngo mubivuge byose. Tuwe twaratanguye koko, twaratanguye turi ku kivi, kandi twigera turota tugira resistance ku ntumbero yatanzwe na nyene icubahiro
ko twaratahuye yuko atanico yotumarira. Nko mu bijanye na digitalisation mu nyinshi twatanze twavuze ko bitanga uburyo bwinshi, ariko twarakoranye n'abadufashanya haramaze kuba icigwa. Nobabwira ko mu masentara atari make mugende Bubanza, mugende muri no, haramaze kuba ivyo bita archivage moderne, baradufashije birashimwa. Corday dugiye hariya muri nori wanya ahubwo mugende murabe mu masentare birapanze neza, ugende mu Bubanza birapanze, aha muri ntuze DGAP naho nyene twatanguye gupanga. Twebwe nyene icubahira aravuga tukumva kenshi ubu turacagwa nuko uburyo butarakwira, ariko turi ku gikorwa iyo inerisi watwagirije ku by'ukuri twebwe mu butungane siyo dukorerako. Ati muzotangura ryari, nababwiye uko twamaze gutangura, mugende murabe hari aho bimaze gushimisha, aho archivage iri kwirakorwa neza. Hanyuma ati hari igihe bataronka ivyo bafungura, ati mwavuze yuko hari igihe cabaye bataronse ivyo bafungura bakarya bimwe, ati biharage gusa. Ati mbega bibonetse haraba regularisation, ati mbega regularisation itabaye bica bijaye. Je nibaze ko kibazo ca regularisation byo kurya biragoye, none utariye mu gitondo cyangwa utariye n'umunsi bikaboneka ejo woregulariza kurya gute? Gira vyo nagora, ahubwo iyo bibonetse bica bibikwa neza ku buryo bazoza barabaha ntibasubire kuba iyo ngorane, kuko bya regularisation byo kurya byo hava bigora. Mwavuze kandi muti nyakubahwa mushikiranganje, aho nibaza ko yavuga amahera yari kuba yaguze ijya stoke itari hari, nka hajya batubwiye ko hari igihe bafungura ibiharage gusa. Nibaza ko yavuze atayo mahera cakoreshwa gute. Ngira niyo regularisation sino nkuko mubishikirije regularisation yingira goye. Nibaza ko ari amahera. Naho rero mwari kuvuga muti aya mahera batakoze iki kiringo hari ibituri do stock duca tuyakoresha uko. Nibaza ko ari ico yashatse gushikako. Murakoze cyane mwubahwa cegera ca mbere curongo inama nshinga mateka, ngira nuko ntabirondogoye mu bisanzwe haba ibituri do stock byagenze gute. Nuko abajejwe kutanga ivyo kurya mu mabohero bataba babizanye ku gihe bategerezwa kubizanirako. Haba harabaye amasoko bakemera ko bazobizana, mugabo ntibabizane kuri ca gihe bateza kubizanirako, kuko barashaka kugaruka burya abasanzwe batsindira amasoko haraho bagira inyifato burya kenshi igoye no gutahura, ariko bibaho ugasanga bagize isoko, ku isoko ibintu bigugwa amahera makeya, mugabo hageze kuja kubigura ugasanga byaradutse. Kenshi rero ntibihutire kuca babizana, ahubwo baca bihutira kuza kurondera ngo avena au kontra, basanga binizuguruzuguru. Rero iyo vyatevye kuza bije bica bibi vyabo nyene bakazobandanya babiba, ku buryo niyo basubiye guteba arivyo baca barakoresha. Nuko iyo abizanye bica biba ivyabo bakabandanya babifungura. Hanyuma honorable Marayika yabandanije avuga ati nk'imiduga itagira immatriculation timbega boho baronka igitoro gute? Nkibi murumva yuko iki kibazo coco carakemutse, ubu barirutse cyane, nk'ubu nta modoka kuvaho nta modoka idafise immatriculation, nkuko mubivuga cyo bibagora kuronka igitoro. Urumva ivyo byose nibikorwa na leta kugira ngo bikunde bamwe bahora bafise inyifata atariyo baje ku murongo. Mwabandanize muti urubanza rwashingishijwe n'umugambwe Senel muri Cour suprême
rwaratevye muravuga ati iyo ruba rwaracitse kare hari kuba kwitoza byinshi ndaza kubaza ariko kandi nk'ivyo mubishikiriza kare ngira twari gufashanya ariko urumva mubishikirije ubu ariko ndaca kubaza ivyo byose hariho imvo ngira tuce tuyimenya kurumva turabe ibyatumye bigenda uko ego nkaba nkengurukiye cyane umwubahwa icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka yamaye kano kanya kugira ngo ngire ico mvuze ku bibazo vyashikirijwe n'abashingamateka